What's up guys, nizere ko mumeze neza abakunzi bacu mwese aho muherereye. Hama ntitwokurirwa turavuga vyinshi, nibaza mwese ko mubona ko twashitse mu kiganiro n'umusitari wanyu mukunda. Sinokurirwa ndamuvuga, nawe ari hano arabidondora ariko arabikora neza mu muziki. Ndamuhaye ikaze atwidondora. Murakoze cyane. Hama kubanzi n'abatanzi sanzwe nitwa Bado Bado. Niko umuziki wanyise, ariko abavyeyi baranyise niyo gushima Ezras, iryo zina abavyeyi bampaye, ariko maze kwinjira mu bintu byo mu muziki niho naza kwisanga nitwa Bado Bado. Okay, mwavyumvise no umuririmvyi agezweho ashushe nkuko mubona aracari muto cyane. Uyu munsi rero turakorana ikiganiro nawe ku ndirimbo yiwe imaze indwi zibiri isohotse yitwa Indoto. Yeah. Okay, tutaririrwa turaja muri vyinshi kugira ngo uze kumenya ico turiko turavuga. Ja kuri YouTube channel yiwe wandike Indoto by Bado Bado. Okay, ucuyiraba ni indirimbo iryoshe cyane. Ego. Hama reka dutangure n'ikibazo ca mbere, mbega ni gute wiyumviriye kwandika indirimbo Indoto? Indoto mu kuyandika byanjemwo, ariko gusa narafatiye kuri situation turimwo twebwe, na cyane cyane nka kujya kuntu abaririmbyi twe mu kwandika turaraba society kuntu tubayeho banaka, hama ukaba inspire ukandika ikintu. Indoto rero mu kuyandika narirabiye ko jewe kwanza ndavuga ati eske jewe influence hoteli imbere nkaronka amafaranga Imana ikampezagira, mbega nikihe kintu cya mbere nokora. Canza gusanga ivyo nokora mfise amahera vyoba vyinshi, mugabo ca ndabona neza yuko hariho n'abayafise ivyo bintu batabikora. Ndavuga ati reka ntange buno butumwa, abashoboye gukora ibi na biriya abaze babikore, kandi nongera nkaburira abo bose batoba bavyiyumvira baze bavyiyumvire nkuko ndavyiyumvira na jewe. Mbega wowe wibaza yuko umwanditsi mwiza yandika indirimbo arabiye kuki? Turabona abaririmbyi benshi akandika indirimbo kamenga none iyi ndirimbo yayanditse yiyumviriye canke n'ibintu vyaje mu mutwe nyene ahitara kubitako nk'indirimbo. Oya, kwandika ari gihe ari nk'ubu wewe Diera nkabona ibintu bikubaye ko sivyo, havuga ati sha bijya ibintu baye kuri Diera bikankora ku mutima. Ndabona ko ndabishize mu ndirimbo vyotanga. Ari n'igihe mva no ngaho mbonye bikubaye ko nkava ngaho nidoga ka melody. N'igihe wicaruka ukiyumvira ati mbeko ikintu runaka kumenga nta benshi barakiririmba, nje ndakiririmbye ntivyo babizi. Ibintu nk'ivyo canke nkaririmba ivyambaye. Ukuvuga rero umwanditsi mwiza araraba situation arimwo mu kibano, ibimubako canke akiyumvira nakazoza ntamagakorera kuri ico. Je ya ndirimbo yawe nkiyibona byukuri yaranezereye cyane, kubera ko muri ino vision turimo hariho umujene yitora akamara imyaka agakwiza 20 adafise indoto y'ikina ashaka ko. None uwo muntu aba ariko arashaka gushika he? Imagine. Oya kamene wifoke ya ndirimbo cyiyumvura ashaka kwiyumvira ati none kabandi bafise indoto yo kubiki. Jewe ndiko mparanira kubiki. Kandi ukibaza ati mbega ndimo ndabikora gute kugira izo ndoto nze ndazigere ndazishike kuvuga utagira indoto musanzwe ntaho ushika. Ntaho ushika. Yego ndabibona ko vyukuri uriko urabizira neza, kuko tutiyenze indirimbo yiwe ikwije 4,7 views mu ndwi zibiri, kandi aracari umuririmvyi mushasha. Hajya wamaze gusohora indirimbo zingahe audio na video? Audio video ni indirimbo 3. Ego ni indirimbo 3, ariko bivanye n'ukuntu naza ndazikora nkiri kw'ishure, cyane cyane ishure ryaramfatira cyane, nubwo nubu ariyo nkiri, ariko nsa n'uri mwaravayo buke. byarangora cyane kugira
kuza ndasohora indirimbo ku mwanya canke ngo ndayipambanire nshobore kwishikana aho mbona iyirimwe iragera. Ibikorwa byiza namye ndabikora kuva kera, n'ubu nsezeranira abakunzi banje kwama bansapotinga bambe hafi. Ndimo ndakora kandi cyane, naranditse indirimbo nyinshi, stock iruzuye. Okay, twizere ko abakunzi ba Linux n'abakunzi bawe bazogufasha vy'ukuri, ufise indoto yo kugera ku kintu gikomeye. Amin, amin. Reka mbanze ndagusabe, ahari abantu batarumva iyo ndirimbo, babwire ijambo ryagukoze ku mutima kandi uriririmbe kugira bavyumve neza ko ari indirimbo yavye. Bon, yose amajambo naririmbye yose yaranshitse ku mutima. Ariko hariho ijambo riba rikora ku mutima kurusha ayandi. Aha. Nzofasha abana bo mwibarabara, abapfakazi n'abanaho nikora, imfuvyi nzozihagararira, abashonje nabo nzobafungurira. Mfise indoto zo kuba gentleman, mfise indoto zo kuba gentleman, mfise indoto zo kuba gentleman, nkateza imbere igihugu. Ego mfise indoto zo kubaka ivuriro ku Gatumba, amashure n'isoko ku Gatumba, nshinga amakoperative aho mvuka, abanyagihugu biyungunganye, nzogwanya agatotezo, nzogwanya akarenganyo, nzogwanya amacakubiri, nzoharanira amahoro. Nibaza ko mwese n'uwanka urukwavu arazi ko kwiruka. Mwese murumva afise indirimbo irimo ubutumwa bwiza bwose. Ni gute wamenye ko ufise impano yo kuririmba? Je ku bintu byo kuririmba ukuntu byanjemwo, cyambere nakuze numviriza abaririmbyi abadutanguriye, gasanga ndakunda gusubiramwo indirimbo zabo kenshi, kujya kuntu buri uryamye cyangwa uri muri douche, uri mu dukorwa tunaturiya, gasanga nguma ndirimba. Bon, mu nyuma bivanye n'ukuntu naguma numviriza imiziki cyane, niko gusanga ndiko ndirimba abagenzi bakambwira ati ufise icyo giza, ariko haragera yaho mbona yuko kwa kwama indirimbo z'abandi atari byo, bica biba byiza ati mbega nta kuntu je hoho nokora akantu nkumva neza ko nkoza ikintu kiwanje. Niko gubitangura buke indirimbo, akaririmbo ka mbere ndakaririmbiye, umuntu arambwira ati wana wabigize neza. Courage rikiva ngaho cyandi baza cyane kuzandandika kwiriko kumviriza iby'abandi. Niko gutangura indirimbo ya mbere ndayandika, ndayiririmba, abantu baranshimira. Ndiko ndaraba YouTube indirimbo zanje vraiment zirashigikiwe nubwo atari cyane gose. N'aba followers benshi uravye umwanya utanguriye umuziki. Si bake, nivyo ndabishima, ariko bandanya mpimiriza ubwo bazi babe benshi tugere no ku muri yono renga. Mweshigikire gose. Ego bagushigikire cyane vraiment, kuko urafise impano idasanzwe kandi warashizemo effort kugira ngo ushike aho ugeze. Mbeda kwaze n'uyuhe muririmbyi akwemeza iyo yanditse indirimbo nawe uvuga ati ego? Bon, abaririmbyi bose baranyemeza vraiment. Je ndakunda umuririmbyi mwiza, akora neza, ukoze neza, nubwo woba sinzi uruwa hehe, ndavuga ati kude chapeau uyu muntu yabishoboye. Ariko jewe burya nakuze numviriza urabona ma 2008 gutyo, narumviriza ba Lolilo nkiri umwana mutoya. Ariko ubu ucu usanga twarajabutse imbibe dusigaye twumviriza abo hanze. Hagati y'abaririmbyi b'Abarundi. Ego nayo ubundi by'abaririmbyi bose baranyemeza ko benshi babikora neza. Okay, mbega mu ndirimbo indoto nubuhe butumwa washatse gutanga kugwaruka? Kugwaruka nashatse gutanga ubutumwa bwo kubaho ufise ikintu ushaka kuzobeja, kandi ico kintu ukagipambanira kugira ico kintu uzokigereko. Peut-être uri kwishure ni wige cyane, amashuri yaheze bwa bumenyi wakura kwishuri ugende muhira ubwaplike uve nk'umuntu akomeye. Peut-être urafise imitahe ibi na biriya ukore
utera imbere muga uze wibuka iyo wavuye. Nibwo butumwa nashatse gutanga. Ibintu byo kwiga kuvuga ngo dukwishure gusa babifatanye n'akazi. Ukuvuga umuntu wari we wese mu kazi kiwe, yaba umurimi, umudandaza, wari we wese akore kandi akore cyane kugira ngo azafashe urundi rwaruka ruri nyuma yiwe. Nakayi kabijya urakora kugira ngo izina ryawe rije hejuru, musanze umuririmbyi wo ku rwego. Ikintu muri mwanya ndimo ndakora, ndiko ndandika cyane kandi ndimo ndagerageza kurondera ivyo abantu mbona bokunda kandi bashaka, nivyo ndimo ndandika ko jewe ndi romantique, ndashobora kuririmba indirimbo iri romantique igakundwa, ndahimiriza abantu, ndahanura. Muri uwo mwanya rero icyo mba mbona gishikiriwe nico nkora. Nico nkora, nukuvuga je muri uyu mwanya rero ndiko ndakora cyane, ndiko ndandika cyane, sinduhuka muri studio. Imiziki ni myinshi, anytime umwanya ari wo wose barashobora kubona ndababwiye ati mwitegure ngira ndabaye ikindi gikorwa, ndabaye igisasu. Ego mbega mu muziki wawe ndabona usa nkaho ariho ugitambura kuba umuririmbyi. Nta kintu caba cyaraguciye intege kugira ngo naho ugeze ntuhagere kikaguciye intege ntubandaye? Byanciye intege byabaye byinshi, na cyane ku kintu kijanye n'uburyo. Icyambere uburyo bwaranciye intege kuko narifuza gukora indirimbo nziza iri ku rwego, novuga rw'abandi numva bari badukuriye bikangora. Mubu jewe ntabwo mfise gufata karite y'indirimbo yanje kwishiramwe na karite y'indirimbo ya Fizo canke ya Roriro canke ya bande. Ubu ntabwo bamfise, kuvuga ubu kandi ibindi navyo usanga biduca intege. Uko uzokora kose ntubura abansi bazakubwira ngo ibi nimwe urakora, ngo iyo udafise abantu baguca intege burya ntaco uri kurakora, ntaco uri murakora kameme. Rero abantu nk'abo hari umuntu aza ngo rero nk'ivyo nimwe urakora ngo bizokuviramo iki, bigutwara amahera. Nibamenye yuko muri entertainment uri murinvestisa alonta, urimo investira arontero meno, kuvuga nk'uwo mwanya ibintu biba bimwe biraza ngo ubone ngo hinjiye ngo soya 500 ngo hinjiye umuriyoni. Mugabo buke buke birizana, tuguma tubibona buke buke. Kuko iyo tutabandanya dukora hari izindi connection tutatwararonse. Cyane nk'ubu wewe uriko uraraba urwego rw'umuziki wawe, wibaza ko nko mu myaka nka 10 uzoba uri ku ruhe rwego? Urwego nzoba ndiko mu myaka 10 ntago nzi, ariko bivanye n'ukuntu ndimo ndakora na plans wanje, ndibaza neza ko nzoba ndahantu heza gose. Nubwo ntazi ngo nzoba ndiye, kuko nk'uyu mwanya sinarinzi ko tuza guhura nawe nk'ubu mugurana twahuye kandi abona sawa, kandi urabona byabaye byiza. Ego turiko turayaga, kuvuga nejo hari n'igihe usanga iyo etape ndimo ndibaza mu myaka 10 no mu mwaka umwe nzoba nayigeze. Na cyane birashoboka iyo ushizemo inguvu ikibino kwiyumvira ngo ndananirwa ngo ikintu waragitanguye bandanya. Baca umugani, sinzi umuntu yaciye umugani ngo y'urugamba ngo rukaze ngo ruba rugira ruhere. Rukaze bandanya umufighting. Mbega nigiki gituma wumva utoca intege? Ni iyihe nyungu wowe ubona mu ikintu cya mbere kitoca intege, kitotuma ncika intege, ndabikunda, ni tala iwanje. Umva ni karitizo, ni karite zibiri. Ikigira gatatu, uyu muziki talent yo kuririmba maze kumpuza n'abantu benshi, kandi benshi bakamaro, bafise icyo bamariye. Ego bafise ibyo banyunguye muri buno buzima tubayemo. Kuvuga rero icyo kiranyereka neza ko si mbandanye nkora nubwo bizoba byiza gusumba uyu munsi. Niyo mpamvu rero ntocika intege. Na cyane ni bibi gucika intege by'ukuri.
mu bisanzwe bavuga ngo gerageza vyanke wagerageje kuko hajya uretse gukora ikintu ukabona nk'umuntu ashitse ku kintu wari washatse gushikako yakigerageje mugabo ukaba wacitse intege ava utanagerageje burya niryo kosa rya mbere rikomeye niryo kosa rya mbere rikomeye mbega bado bado tutamusanze mu muziki ikindi gikorwa akora muri uyu mwanya ndacari kw'ishuri ishure ntari kw'ishure mba ndiko ndakora ndi muri studio swati gushutinga ndiko ndaririmba ndiko ndandika ego kuvuga muri uyu mwanya je ndi umunyeshure nkongera nka umuririmvyi peut-être ishure riheze nzoraba ikindi kintu nkora mugo umuziki ubumubandanye ugifatanye n'umuziki Okay, ndakumva gose vraiment courage. Merci. Ndashaka ndagusaba ni nk'akahe kajambo ubwira baruka ucika intege mu bikorwa bya misi yose. Jewe ku bwanje mbanje kwirabira ko ikintu ca mbere nobwira ugwaruka gubu imbere yuko turondera ico dukora ubwo twiyumvira ico dukora banze uyumvire mbega bivanye nuko kuntu tubayeho mbega ni igiki nkwiye gukora hama ico kintu maze kuciyumvira urondera ukuntu wogikora hama maze kuronka uko kuntu gikora hama ugikore utamaze kugikora gishiremwo inguvu buke buke Imana ihezagira ibikorwa ihezagira uwicaye kuvuga rero jewe ku bwanje nohanura ugwaruka ko hari abateye imbere kunsumvya harabona bifuza kugera hangeze nanje ndifuza haraho nifuza gushika abandi amaze kugera kuvuga ntibacika intege mu byo barimwo kandi ntihagire umuntu numwe azoguca intege mu byo urimo urakora ngo ibyo bintu sivyo igikorwa ubona ari ciza kandi ugikunda kandi kitica imico n'akaranga by'igihugu canke ngo ushira isoni abantu shaka we wimba amatuarete canke iki cyo kintu gikora kukiboramwe inyuma kigikore nimba kigutunze n'umuryango wawe kiguha ako gasabune ako gahuzu kora ejo uzosanga uri kindi kintu gikomeye kuko akazi kabi niko gatanga keza akazi kabi niko gatanga keza musanze hariho nk'ugwaruka usanga wewe nko kumubwira ati nka kujya kuntu usanga yambaye nk'ijire ya limited tumara genda umusare nogenda kwambara ijire kumbe niwe yambara urariha inzu urafungura uriyunguganya no mu bindi bintu bikenewe burya je ku bwanje nta kazi na kamwe ntokora essentiel nari nkivuga essentiel kabe karimwe amafaranga shakumbwira ati gira ibi nibi sengere kajya n'agateka kajya n'agateka sana pe ibintu winjiza burya ari byo bintu bya mbere sinzi umuntu yambwiye shagiye burya ndakubarira ikintu cya mbere kiryoshye ubona kubyuka woga ukaja ku kazi umva ntaco bivutse kuba wofungura udakora mugabo kuvyuka woga ukaja ku kazi ningira akavaro biraryoshe kubaho ubuziti nkora ibi kavuga uti sawa ndonka duke mugabo nitwo je nkorera biraryoshe sana biraryoshe rwose vraiment abakunzi ba Nox n'abakunzi ba Bado Bado nukuri mubandanye mushigikira urwaruka ruriko ruratera imbere mu muziki kugira ngo natwe mu myaka iri imbere tuzisange turi ku rundi rwego tutazi ingene vyoba vyaragenze kugira tushikeko ariko kuko ingufu twashizemo mbega abakunzi bawe abakunzi ba Nox kuko bariko baratwenga ikiganiro nakaye kajambo bababwira muri rusange abakunzi ba Nox cyambere ndabasaba kwama badushigikira mushigikira na Nox TV batera imbere nabo kuko uyu munsi bari ngaha bifuza kugera ahandi najewe rero ntibagiye mumfate mu mugongo na cyane ku marezo social kuvuga nisamuje kuri YouTube mwandike Bado Bado official Instagram Bado Bado official hama mukande kuri sabone canke subscribe canke follow muce muja no kuri Facebook ni Bado Bado official TikTok ni Bado Bado official munshigikire kugira ngo ibikorwa vyanje mwame mubibona hafi hama mubisangiza abandi
yego. Okay, bakunzi ba Nox TV ndabashimiye mwebwe mwese mwafashe akanya ko gukurikirana kino kiganiro cyacu. Twari kumwe n'umuririmvyi wanyu mukunda Bado Bado official. Okay, mukurikirane mu supporting mu mufashe intererano y'uburyo, intererano mu vyiyumviro kugira ngo abandanye gutera imbere. Muramubona n'umusore akiri muto vraiment ariko ahagurukanye ingufu. Okay, kuri mikro mwari kumwe na Diela Ange, babandanya muryoherwa n'ibiganiro bica kuri Nox TV. Ciao ciao.